ntabwo bambaza ibintu bya Chris hari n'abambajije benshi bo hanze umuntu ashobora gukora abami babiri umuco n'umwijima ntibishobora gusangira ikibanza gusa ibintu nkabijya bijye bitabaye Imana ntiyo bihari bijye bitabaye na Satani ntiyo bahari nashaka mbwira abantu babwire ngo mumenye rero ko Satani ahari umuntu yagiye kwihanaja aje kuzimu canka aja ku Mana nagiye kubana mbona intambara ishaka kwikuba kabiri yigeze kuba ijambo ry'Imana uyu munsi mu Burundi ntirikimeze nkuko ryari rimeze mu myaka yahera malgré ko ijambo ry'Imana iyi myaka mu Burundi ririmo ibyaha byinshi simenya kubivuga ariko ndafise uko nugisigura nifashishije Bibiliya ariko intambwe tugezeho ni nziza Ngenda baramukije Imana y'amujuru bamugisha izina ni Ambassador Prophet Modest yego Imana bamugisha turahera ku cambere cyo kuvugishwa cabaye cagihe abantu bavuga bakomeye indorati bijya bintu nibizoba abandi bizoba abantu barafuye kinye gihe ariko abantu buvugisha bigeze kuvuga mu gihe c'intamba uno munsi ho bimeze gute mu kijanye n'ubuvugisho cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku Burundi Imana ni nziza kandi ahabwa icubahiro hama ku bijyanye n'ubuvugishwa ku Burundi ni heza cyane nibaza ko tuzobivuga itariki 15 z'ukumunani ariko maintenant dusengera igihugu ca Iran cyane kuko nagiye kubana mbona intambara ishaka kwikuba kabiri yigeze kuba uheze Amerika Iran ko yarivyo byaje mu meno minsi nyene kaje twasengera tumaze n'iminsi tubisengera ngaha muri church nyene ko twoyisengera cyane kugira ivyo izo ntambara ntizibe nyine ku kijanye na Ukraine n'Uburusiya kijanye na Ukraine n'Uburusiya bari kuba bari je pense mugana wamo kubera bizogenda neza nizera ko uyu mwaka turimo n'umwaka wo kujya kubyiza byo muri iki gihugu yego ndabyizera cyane ko hari impinduka nyinshi zizoba muri ekonomi uyu mwaka kandi cyane vraiment gukora igikorane kikaba ari cyiza cyane mu Burundi ariko nyuma akavuga ko hitavye Imana muri ico gikorane mbega aho aco bisana n'abandi bavuga ati bakorana na Shetani Kristo ndikumana oya naco bisana kuko nta muntu yakora abami babiri uno munsi sinzi ko ari bakonagiriye sinzi ko abantu donc ntabwo bambaza ibintu bya Chris hari n'abambajije benshi bo hanze umuntu ashobora gukora abami babiri umuco n'umwijima ntibishobora gusangira ikibanza ikindi naco kuvuga ngo batanze mu kuzimu oya sivyo bazi gituma umuntu yagiye kwihanaja aje kuzimu canka aja ku Mana ntawubizi oya aja ku Mana aja ku Mana kuko biravuga ngo bazomera nk'abokowe mu muriro abo bazomera nk'abokowe mu muriro udo muntu wese yihanye agaca ashengera agaca asinzira yitwa uwokowe mu muriro kandi aba akijije yego uwo muntu ashaka Satani nabo bashaka kimufise oya konuko by'abantu bafuye bari barahimbaza Imana naco bariko bari mu vuga butuma ridasanzwe gakiki numva ko bapfiriye mu Mana hahiro bapfiriye mu Mana gusa ibintu nkabijya bijye bitabaye Imana ntiyo bihari bijye bitabaye na Satani ntiyo bahari nashaka mbwira abantu babwire ngo
mumenye rero ko ubusatani ahari. Kiye ni cyo bimenyetso. Yego. Inyana byiza arahari. Ikindi muhini mushasha utera amabavu open mic. Muhini mushasha utera amabavu. Nibaza ko umwaka uze bigiye bitazoba. Ndabihamya ko bitazoba. Yego. Kubera bizoba byateguwe neza gusumba kuki. Yego. Umukozi w'Imana nka Kizindi Kumana ashobora gukoranya abantu bangana kurya. Iki bisigura ku gihugu cyacu ku buryo n'abanyekongo n'abanyambeni bazi bisigura ubutunzi bukomeye cyane. Bisigura ko hariho ikanguro rikorera mu gihugu. Bisigura kandi ko hariho impinduka Imana ishaka ku Burundi. Nani go umugisha. Kandi fende muzoriwe. Igikorane mwaba mutegura Rokenzi no munsi no mwaka muciteguriye gute mbega ni cyahe kintu uyu mwaka kizobera muri Musée Vivant Rokenzi z'ukumunani ikwana dutegura turabatumiye tuzosangira abagwayi tuzosangira abantu badatambuka abantu bagonzwe abantu bagize amaksida atandukanye abantu navuga ngo batagifise bagendana uburwayi bwo mu mutwe hazoba hari nicyo gikorane nkunda kubonamo imbaraga z'ibitangaza ibimenyetso bikomeye cyane hama turabatumiye Rokenzi z'ukumunani kizobera muri Musée Vivant 13h kizotangura 13h ni cyahe shimikiro mufite ijambo shimikiro jambo shimikiro naho Yesu yavuze ngo birarangiye uribuka umwaka uheze ivyabereyemo idolari rigatibuka kandi bivuze ko itarasoba kuduga gushaka kujya stade habereyemo ibintu byinshi cyane byinshi. Niki ushimira uno munsi uvuga ati ijambo ry'Imana rigeza uno munsi twabonye Apotre Premier yagiye n'umuryango wa Canada kuvuga ubutumwa ubone ko mu Burundi abakozi b'Imana turiko turakora niki no munsi ushimikira Imana ibane nabo ibazigame kandi barinde nicyo kinavuga ijambo ry'Imana uyu munsi mu Burundi ntirikimeze nk'uko ryari rimeze mu myaka yahera malgré ko ijambo ry'Imana iyi myaka mu Burundi ririmo ibyaha byinshi simenya kubivuga ariko ndafise uko nugisigura nifashishije Bibiliya ariko intambwe tugezeho ni nziza narakubonye mu byuzuye narakubonye muri kanguka nze ndakubonye na vendredi muri ETS nyene nze ndakubone kandi no mu bugingo busagutse n'ibindi bikorane byose bimwe biraba donc ibyo nivyo maze kumenya biratandukanye cyane dabo abakozi b'Imana ntibagitinya gusha amafaranga sado ko ari kanguro riri muri kabiri abantu nabo nyene barafise inyota yo gusenga uzutinye rero igihugu cagize inyota yo gusenga malgré ko ivuga butumwa ritakiri donc agakiza katakirimwo akanovera ko kubaha Imana harabaza umenga baje kugiranya ifotoze Snapchat ariko kazima baza kuko mu ngoro y'Imana ntituriyo kubera twera turiyo kubera ko dushaka kwera mu ngoro y'Imana turiyo kubera ko tera twera cyane derero oya turiyo kubera ko dushaka kwera kuko uwera ntacu yizira mu rushenga acu bituma Yesu yavuze ngo uko iminsi ikomeza kuba mibi aba ariko mugira ishaka ryo kuba hamwe n'abera yego ndabishima Imana nabwiye abantu tweze gusengana kera 2013
bavuga ati ivyo twasengeye vyashitse. Ico gihe hari mu gikorwa ca Daniel Kolenda. Nibuka yuko namaze iyo nkindwi yose ndimo interceda, ndimo ndasenga, dusenga, ndibuka ko twasenze muze dusenge kugira umwaka uza, mu myaka iza natwe Imana idutere iteka dukore igikorwa kitari cy'umuzingu kandi abantu bazi. Rero Imana yabikoze ibihebwe icubahiro. Ni ijambo wotubwira ryo gusozera? Ijambo ryo gusozera numva nuvuga ngo rukenzize tubona. Kabiri, ijambo ryo gusozera shimiye inzego zirongoye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nukuri sagaseshwa rumuri ibikwane masse byose maze kujamo. Presence ya sécurité iba iteye ubwoba. Shimira n'abapolisi bose n'abasoda. Nukuri ntibaza baje kurorera. Narabona ko kwane byose maze kujamo. Ubona ko ego nivyo baracunza umutekano ariko nabari bakeneye ijambo ry'Imana. Ivyo rero turabishima. Anashimira n'umutima wo kuza kudushigikira no kuduha impusha no kuduha umwanya. Imana yo mujuru bahera umugisha uhereye ku muvyeyi wacu kuri w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Imana yo mujuru muhera umugisha cyane, kuko hari igihe tweze kwa dusenga abantu bakavuga ngo nakajagari. Washaka ubutavyumva ariko je narigeze ko ndabibamo. Umuntu bwabone uruhusha rw'igikorana akarinda gutuma ubundi mwubahwa mugenzi wiwe, naho niwe kaja mu nduru nyinshi, ariko ndashimana ko bitakigorana. Ndashima Imana ko hari ukundi kuntu babitahura ntibikira kajagari, kandi nkashimana ko n'icubahiro yaravuze ngo umuntu ashaka gusenga mu mubuza kabuke. Kijya ni ikintu gikomeye cyane kizotuma burya hari n'ibintu vyiza bishobora kuhabo twe tutazi. Kandi bashimira. Natwe turagushimira.